nzova yesari ambere ubuhungiro yemere uzasure naho nzova yesari ambere ubuhungiro nawe nazomemukira ambere amashi yacu nibuye giti cyane rikomeye nibuye we nibuye giti cyane ambereye we uwo mwami nibuye giti cyane rikomeye we rikomeye nibuye we giti cyane ambereye amashi yacu ku mwami Yesu amashi yacu ku mwami Yesu haleluya haleluya amashi menshi ku mwami Yesu amashi menshi ku mwami Yesu haleluya 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 dushikanira Imana kugira dusenge neza atakiduciramo twakira ijambo ry'Imana. Umuntu ari ngaho wese turakiranye mu izina ry'umwami wacu. Abashitsi kaze turabakiriye mu izina rya Yesu. Abasangwa turakiranye. Imana iduhana umugisha twese wo kuba kuri kino gicaniro. Ijambo ry'Imana rivuga neza cyane akantu nkunda ngo maze ahantu hose ngo abantu banje bazokoranira ngo baje kwibuka izina ryanje ngo nzohabasanga ngo ndabaha umugisha. Umva ni hamwe muri kino gisaga hari n'ahandi bariko barasenga twakoraniye twibuka izina ry'Imana. Umugisha yagenye kubaje gukoranira ngaha baje ku izina ryiwe ntihagire uhomba tuwakire ko twese mu izina. Hari amavuta y'abantu bakoranye, hari amavuta, hari ubushobozi, haleluya, hari kugendererwa y'abantu bakoranye. Wakire rero muri ayo mavuta, wakire kuri uwo mugisha mu izina rya Yesu. Turashikanira Imana igushoboze gutanga uko ushobojwe muri kino gihe, kandi tuributsa abo dukorana bama bitubaza. Aha turapanze si wacu, turahariha umubayere ni jewe nawe. Yesu ashimwe. Bwatubanaye duhezagirirwa muri kino kibanza. Nkora ku mushahara wanje je ndakora ntonda kuva no premier gushika no 30, abandi bagakora mutwe badandaza hama tukariha. Ntawe uri mubayere, ni twebwe tugira nte dukoreye ibikorwa byose bikagenda neza. Rero kwezi kuraheze navyo mubimenye mu izina Yesu abahezagire. Ni kuba tabizi ko turenforma abashitsi bari batabizi. Yesu abahezagire. Mashikanwa dushikanira Imana. Nurutare 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 Yesu nurutare 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 Yesu nurutare 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 Yesu nurutare uwo mwami we nurutare oh nurutare nurutare Yesu nurutare uwo mwami we nurutare nurutare Yesu nurutare mwamba 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 Yesu ndiye mwamba 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 Yesu ndiye 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 Dieu va faire encore Dieu va faire encore Alléluia Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours innocent. Dieu va faire des miracles.
des miracles, Dieu va faire encore. Azosubira kukugirira neza, tumukomera amashyi menshi w'umwami. Hallelujah. 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 Twariko turimba wa mana ngo uri Imana izongera kutugirira neza. Reka n'uyu murango wongere utugire neza. Aha turi mu bwiza bwawe. Uwundi yaravuze ngo ku birenge vyawe ngo niho naruhukiye. Gira neza abantu bawe, ku birenge vyawe hagira abaruhukuye umurango. Gira neza abantu bawe. Haleluya. Ongera mwami wanje ugire neza abantu bawe. Ngurakiza abagwaye, ukamugura n'ibimuga. Haleluya. Ukavuzwa n'abapfuye. Uyu murango mana muri kino kibanza. Inyonga zawe aho zinyurangana mu isi yose ngo werekane ubasha bwo gutabara afise imitima igutunganiye nkuko ijambo ryawe ryavuze. Raba imitima y'abari ngaha, raba imishaha y'abari ngaha, raba imibiri y'abari ngaha, raba ibibahanze, raba ibibugarije, baje kurondera wewe, baje gutakambira wewe mana. Ni babande baragarutse mana, bamaze umwaka, bamwe ntibarabona vya bindi babasezeranira, bamaze ukwezi mana. Hari ivyo bavuganye nabo, hari ivyo bakivuga ngo mana urashoboye, hari ivyo bakivuga ngo n'inyuma yaze urakora, hari ivyo bakivuga mwami wanje ngo igihe bavuga ngo ntibigishoboka ngo ni Imana ivuga, ni Imana ikora. Mana gira neza aba bantu, inyonga zawe zibona abagwayi bakize mw'izina rya Yesu Kristo. Turasenze Imana tukivuga mana ngo urakomeye, tukivuga mana ngo urashoboye, tukivuga mana ngo uzongera ubikore. Ongera ubikore hagati muri twebwe, gendera abantu bawe, kora ku muntu wese. Hamwe hari kimuriza, hamwe hari kimuhanze mw'izina rya Yesu Kristo. Turasenze Imana, turahamagaye Imana iri hagati muri twebwe nk'umunyenkomezi w'igitinyiro, igitandara cacu gikomeye, ibuye rigumye imfuruka zacu. Turaguhamagaye, turaguhamagaye mw'izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa hagati muri twebwe nibukore ku bantu bawe, nibukore ku bantu bawe. Uyu murango uno munsi w'indirimbo nsha, gira buhaye indirimbo nsha. Abari bamaze umwaka bisegura amarira, barya amarira, bihebuye bavuga ngo hera bana 2023 iraheze, gira ico bakoreye. Bariko baravuga mana ku rutare, bariko baravuga ko ushoboye byose, bariko baravuga ngo bazokwama kwizigiye, bazokwama bavuga mwami wanje ngo bajana aho ugomba hose. Mana yo mwijuru nufashe, nutabare, niwibuke mw'izina rya Yesu Kristo. Sikigoye kuri wewe. Ndasenze ma mu buzima bwabo, ingo zaba, ibihanzaba bikore ku uyu murango mw'izina rya Yesu Kristo. Uyu murango gendera abantu bawe, ubushobozi bwawe ma nibukore ku bantu bawe mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mwene data tugisenga uyu murango, tugisenga nagenda kwibutse, nasomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro, nasoma urugendo rw'Imana ihamagara Aburahamu kuva ku gice cya 12. Ndaraba ingene yashitse ku cya 13, 14 acika intege, ageze ku cya 15 arabwira Imana ati mbega wa Mana we wongeye kuza kumbwira ngo uzompa umugisha, va hasi sindakwemera, tuga twicare. Va hasi nimba utagwaye, va hasi, va hasi. Yaba ugwaje yabiguhanza ntiwicara, yaba uri kwa shefu wawe mu biro ntiwicara, aho bidakunda. Twaje kurondera Imana. Aburahamu arabwira Imana ati wa Mana we atusuye kumbwira ngo uzompa umugisha. Ati none jewe ko mbona nashaje na Sara akaba yarakecuye, jewe ko mbona igisigaye ari uko Eliyezeri umunyadamasiko ari wazotorana umugisha wampaye. Uri kumbwira ibikego ndakubahura Imana. Bamwe muri twebwe abantu b'Imana baravuga ati waravuze urongeye uravuga kandi sindaguhaririza uri Imana. Simariza ntubesha, utebuhe na 2023 gira ihere. Utirega Mana amaherezo nayahe? Nariko ndakubwira ijambo tugira dusengeremo ni Zaburi 105 umurongo w'8. Haravuga ngo yama yibuka isezerano ryiwe. Haleluya. Ngo iminsi yose, Zaburi 105 umurongo w'8, ngo yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose. Kimwe yakubwira, kimwe wasoma mu ijambo ry'Imana ukavuga ngo amen, wumva iracibuka ko wavuze ngo amen, nguremeye ko ari ivuganye nawe. Hamwe waja mu materaniro bakavuga ugafashwa uti amen, iravyibuka ko wavuze ngo amen. Hamwe wahura n'umuvugishwa akubwira ati Imana iravuze ukavyakira, wumva iravyibuka ngo iminsi yose. Haleluya. Uno munsi rero nje gusengana n'abana bavuga ati Imana
ko 2023 nayo iheze ndacarindiriye iki ko mbona maze imyaka yuko batanga akazi bavuga ngo kugera ku myaka iyi ko mbona ngira mpansiyone ko mbona imyaka y'ukuvyara igira ihere ko mbona imyaka y'ukurongwa no kurongorwa iri kiragenda nagira ndakubwire ngo yama yibuka isezerano ryayo iminsi yose n'urya munsi yabwiye Aburahamu ati ewe Aburahamu ati si Eliyezeri umunyadamasika azotorana ibyawe ati sohoka uje hanze itegereza inyenyeri zo kwijuru ati ukubonye zingana niko uruvyaro rwawe ruzongana. Iyo ni Imana yabwira umuntu yari yihebuye igira ikintu yongera kuvugana nawe kigusubizamwo intege uheze umwaka urimo inkomezi uheze umwaka ucizeye Imana kuyasezeranye nawe yo kwizigirwa no kubikora izogira nte izobikora. Nkunda Aburahamu ngo yizigiye Imana ngo yizigiye bitokwizigiwe ngo ntiyakekeranishwa no kutizera ngo maze kubona ngo umubiri we warakaheze ngo na Sara amaze gukecura. Aho ni mu gitabo cy'Abaroma wahariya muri 4 umanuke kuri 16 hepfo. Yesu ashimwe. 17:18 ntukekanye yavuganye nawe ntiyabeshe. Reka dusenge Imana. Uti wabaye ukisezerano ryawe Mana waravuganye nanje kuzompa umufasha ndahamagaza uwo mugabo nta makuru imyaka maze nta makuru iby'abantu bamaze kubona narashaje sikirongorwa ndahamagaje urugo rwanje ndahamagaje uruvyaro nta makuru abantu baharura imyaka maze ndongowe nta makuru iby'abaganga bambwiye ndahamagaza umugisha wifadika nta makuru ahisi yanciriye akarongo iravyayo nize iravyaho mvuka ndahamagaza mwambwira kuzoneza imbere Mana haraho nakubonye hari ibyo wibutse Imana. Mana waravuze igihe kimwe guzomba urugo urarumpa ndavyibuka Mana vyamaze igihe ariko warabikoze waravuze ngo uzomba uruvyaro ufururize Mana warumpa urafururiza ndavyibuka. Nimba warakoze biriya ugakorana biriya n'ibintu uzobikora ngo wamayibuka isezerano ryawe ngo iminsi yose aba bari ngaha hari abariko bacika intege hari ababona 2023 nayigiriye bakavuga turega Mana bizogenda gute hari abariko baragira amaplan B mwizina rya Yesu Kristo ndakubita hasi izo mbaraga z'amaplan B mwizina rya Yesu Kristo. Nkuko wabwiye Aburahamu ngo ntabwo ari Eliyezeri azotora n'ivyawe ndasenze Imana ngo mpemu yera utanga ihumure ngo amaze kwirondera mwami wanje amaplan B mwizina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye hatagira abaja kwa Dr. ataragera hatagira abaja kurondera abapagani wabikiye mwami wanje abubaha Imana hatagira abaja kwiba mwami wanje wabikiye inzira z'ugutunga batabanje kwiba hatagira abaja kugoka bakaramvura amaboko ibigabitanyo hari umugisha wabikiye ndaguhamagaye ibuka ivyo wavuganye nanje n'aba dufatanije ngaha aba turi kumwe muri kino kibanza abo dufatanije mwami wanje muri kino gikorwa aba Debora mu gihugu no hanze y'igihugu ibuka ivyo wabwiye nta makuru abimibiri imaze kubagaheze nta makuru abo basara bamaze gukecura nta makuru ivyo abaganga bavuga nta makuru mwami wanje ivyisi vuga ngo imyaka niyi harengwa turashingura uburimbi bashinze ngo biravugwa waduhaye ubushobozi ubushingura akarimbi ndakura akarimbi kose ku buzima bwanje kuri aba turi kumwe n'abo dufatanije n'izina rya Yesu Kristo akarimbi ka opinion cyangwa amajambo ndagashingura n'izina rya Yesu Kristo ndashingura imbare negeshezwe hejuru cyose mwene data shingura akarimbi ka opinion ivyo wakwiyumvira ko ivyo wakubona ko ivyo wakuvuga ko ndavyikuza ku ijambo ryawe ko wama wibuka isezerano ryawe iminsi yose ndagushima Mana yo mwijuru hari abatazi icyo wavuganye nanje hari abatazi kuri umwizigwa mu isezerano ryawe ndaguhamagaye imbaraga zose zagwanya ko amasezerano yanjye ashika ko mwene data zigwanye umurango ukubita hasi icyashiriweho gutangira ivyawe icyashiriweho kunaniza n'izina rya Yesu Kristo turakubita hasi imbaraga zose le hotel eleve kugwanya amasezerano y'Imana ivyo Satani n'abadayimoni bagerageje gucura bagerageje guteragira bagerageje kubaka turaranduye turahoneje turasangagwe turakomvovoye n'izina rya Yesu Kristo amajambo y'abantu
imitongero y'abantu, imivumo y'abantu, ivyo vyose bifata ubusa. Abari ngaha turaguhamagara umwaka uja guhera. Mana wagiye neza Aburahamu ngo yizeye ngo kuyasezeranye ngo ariyo kwizigirwa ngo no kubikora izobikora. Reka mu mitima y'abari ngaha haremwe ibindi vyizigiro yuko yavuganye nabo, yuko yabumvise kwishoboye, kwidahemukiye abayirondera, kwidatetereza, kwitameze nk'abantu, kwidakora nk'abantu, kwiticuza ico yavuze. Reka bimenyekane uyu mwaka uja guhera. Urakoze Mana, urakoze abo usubijemwo intege, urakoze Mwami wanje abo uvyukije aho umwansi yakubise hasi. Umwanditsi yaravuze mu ijambo rya ngo wa mwansi urakunyitamba hejuru, uratemba na fiziki y'imvyutsa. Ndagushimiye Mwami wanje abo umwansi yari amaze gukubita hasi uvyukije. Urakoze, urakoze kutugiriye neza, urakoze ku masezerano ya kera yavuga Mwami wanje yibutswe. Urakoze ko tuzi kutabesha, urakoze ko tuzi kutabura uko bigenza, urakoze ko tukuzi kuri umwizigirwa mu isezerano ryawe. Ngo nturi umuntu ngo ubeshe, ngo nturi n'umwana w'umuntu ngo wisubireko, ngo ivyo wavuze uzobikora, ngo ivyo washinze uzobishitsa. Urakoze ko amasezerano tugufise ko yose ari yego na amene muri Kristo Yesu. Gira neza ubwoko bwawe, cyane cyane isezerano twe dufise duhuriyeko n'iry'ubugingo budashira. Ubuzima ntibuturemere, iminsi canke ibihe ntibituremere mu izina rya Yesu Kristo. Ngo tutakaze iyo sezerano y'ukubera amaso ubugingo bwacu. Toreye wa munsi watubwiye ngo uzoza igisuma, turanse kuboregwa, turanse kudandahigwa, turanse gutwagwa kayombekere mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kutugiriye neza, urakoze Mama. Umwe wese umwiteho umwitwarike, umwe wese umubere Imana handi agukeneye, umwe wese akubone nk'Imana asenga kandi arondera. Umuntu wese ari mu mwiza umwansi yamuteretsemo, ndasenze ngo umuco wawe umurasire mu izina rya Yesu Kristo. Abari bihebuye uko kwakuye mu kwihebura kubarebe mu bindi vyizigiro mu izina rya Yesu Kristo. Utubwiye neza nk'Imana, tugiye kwakira ijambo ryawe. Turasenze ngo mu ijambo ryawe uvugane natwe, mu ijambo ryawe utwigishe, uduhanure, uduhane mu ijambo ryawe Mana. Gira uko ubigenjeje, ku ijambo ryawe n'ubugingo n'ubushobozi, ijambo ryawe n'umutsima, ijambo ryawe n'amazi yo kunywa. Ndasenze kugira neza umuntu wese mu maforme yose y'ijambo ryawe, ariko uko umwe wese wagukeneye muri kino kibanza. Uhezagira abatanze ivyabo, uhezagira aho baronderera, uhezagira Mwami wanje imirimo bigiye gukora vyose Mana, bikomeze kurana neza ku bw'icoro cyawe mu izina ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu, amen. Yesu aduhezagirane twese. Karibu karibu, turahaye kaza abashitsi. Yesu aduhezagirane twese. Ariko turavuga ngo uyu mwaka uja guhera, uyu mwaka uja guhera. Imana yo mwijuru hagira ikintu cizi dukoresha, hagira ikintu cizi dukoresha. Nimba twosohora umuntu umwe mu bitaro akaja gufeta bonane muhira, muravyumvaga mwabantu mwe, hagira umuntu azovuga ati hari abantu bankuye mu bitaro. Utangure nimba ari 1,000, nimba ari 2, uzobizana imbere ko umwaka tugira bonane, tugira umuntu umwe canke babiri tugira ante dukura mu bitaro. Hagira ikintu kimwe ciza dukora basi, sivyo abantu b'Imana. Yesu abahezagire.